ndakengurukiye cyane uwaserukiye abakozi yashikirije ijambo. Ikinezereje si kindi nuko nsanze igihe tugezemwo abakozi n'abakoresha ndabonamwo umwumvikano, hanyuma abaserukira igihugu twebwe indongozi nsanze tuvyumva kumwe n'abakozi. Baramuhaye ibibazo bitari bike. Ikintu nakunze cyane nuko bose bavuze bati turasavye vyihuta twicarira ibibazo tuje inama n'ingingo. Cye nasanze tuvuga rumwe, kuko umukuru w'igihugu n'umukozi wa leta, ujya muyobozi mukuru w'igisata kinaka n'umukozi wa leta. Twese turabakozi ba leta. Abo bose bavuga ngo bari mu masendika y'ibisata vya leta n'abakozi ba leta nka jewe. Tujeje gutorera umuti abene gihugu. None rero naganda babwire bijya ibibazo byose mwashikirije. Na jewe ndafise ivyo ndabashikiriza, tuzokwicara hamwe hama byose tubitorera umuti ku neza y'igihugu n'abene gihugu. Leta sumukoresha, leta numuhuza w'abakozi n'abakoresha. Umukozi wa leta wese, abaserukira amasendika bajejwe kuguma basuzuma neza ingene ibikorwa biriko biragenda mu gihugu, hanyuma bakagira ico baca bakebura kugira inzego z'igihugu bibikorereko. Hariho igihugu nagiyemwo usanga amasendika yaho ari mice kubiri. Amasendika yabikorera ivyabo n'amasendika y'abakorera leta. Ico gihugu nasanze hari njyana ico gihugu kwisi kirimo amasendika menshi, kirimo amasendika amajana 7. Ayo masendika rero ku mwaka baragira ikoraniro kaminuza. Kubera iki? Amasendika yo mu bikorwa byo mu bisata vya leta ajejwe kwiga ingene ibikorwa byo mu gihugu vyogenda neza, bagafasha no gutorera umuti abakozi bo mu masendika bikorera ivyabo. Abo muri leta bajejwe gutora umuti w'ibibazo by'abakozi bo mu bikorera ivyabo. Bakicara rero baragira ikoraniro ryabo, bahejeje iryo koraniro bagace babizanira inzego nkuru z'igihugu, hanyuma inzego nkuru z'igihugu zigaca zija kubikorerako. Ubwo twebwe iwacu biraba. Jevyo nivyo nipfuza.